mukuja TV iri kumwe n'umwe mu baririmbyi basanzwe bakorera kazi kabo canke bahinyanyura indirimbo zabo muri Agap Record ni Costa Cox. Yes, no muririmbyi wa gospel katwakira tumuganirize atubwire ngo hane bahura naho zo abo baririmbyi wa gospel canke inyungu yo gukora gospel amakuru ya Cox. Ni bon mezenenze. Uri umuririmbyi wa gospel why kwa d'abord watoye gukora gospel? So jewe bwa mbere bwo umuririmbyi wa gospel ko icyambere cyo nivyo natangwe nkiri umwana. Anavutse sanga papa na mama kijijwe nanje rero nkura mu gakiza rero cafata icyo gihuwa nyene kugira ngo mpimbaze Imana yanje biciye mu itara yanje fisi. Nico gituma je ndimba gospel. Yes, ariko akenshi abana bakuriye mu ngo nk'izo z'abantu bakijijwe papa mama akenshi bakunze gukurira muri gospel kejo bakaca babivamwo. Nawe we ejo ntushobora kuca kubitera kuko kubona nta kintu winjiza afana ucu usanga babivuyemo. So mu bisanzwe sindabyibaza ko nshobora kubivamo jewe kuko nubwo ndi muri gospel je nabona ico nkene ndakironka nubwo nyene hari bitagenda neza rimwe na rimwe ariko ndabona ko bigenda neza bimwe bimwe. Ibitagenda neza nibi? So kitagenda neza novuga ko umuziki wacu wa gospel keshi ko tuba mu gihugu cyane cyane mu Burundi tubona kumenya umuziki wa free nyine wakusanye no mengo niwo kwinjiza amafaranga ariko anatuko turakora muri studio benshi barakoresha amafaranga yabo rero niyo ngone duhana yo gasanga keshi umuziki wacu mengo abantu bagomba kuwakira bisanzwe byoroshe cyane bakafuta umengo umuziki ne wa muvuga gute usanzwe ngo ni ivy'Imana bigenda kwagusa ngo bigenda kwagusa uko iyo nico kibazo dufura naco kinini cyane. None ni gikimuko iyo muhibiye nk'abagore hari bya gospel mushaka gutorera inyishu ico kibazo muhora muvyumvira guce nke mufise izihe ngamba zo kugira musho kugwanya emayideri mu bantu bavuga ngo bya gospel n'ivyagusa. So je ndibaza ko neza nko kwande bwanje indimo maze gukora benshi arabashaka kuzitora uko nyene ariko keshi ndabobija cyane kwinjira muri YouTube basi yagire iyo effort basi yo kwinjira mbone ko yashizemo effort pole bizogenda biraza pole kidogo. Yes, mwavyumvise abarivyo ba gospel basora indirimbo ku mafaranga byose amafaranga barakeneye subscribers barakeneye views ni muwafashe mubegera kugira ngo mushobore kubatena yuko nabo nyene bire batwara umwanya. Ufise indirimbo zingahe Cox? So gushika no munsi novuga ko indirimbo maze kuja kuri YouTube ni indirimbo yitwa Umudiho Music igiye kuri YouTube urashobora kuyibona ni indirimbo ya kabiri nakoreye umugwi ntamba mu rugamba. Yes, ni shasha igiye ko mercredi passé. Kweri kiwa kuwayikoreye wayikoze inyuma yo kubakina mu gihe amaze gusohoka nyinshi. Okay, je novuga ko kurande go wanje indirimbo yari kuyambere yatanga gusohoka. Mene nawe dubai cyari kibazo kuya ko Agap Record ntibari bwantore neza. Cyari kibazo cy'uburyo nandiho ndizira ko niyo ndirimbo yari gusohoka bwa mbere. Why wakoze indirimbo y'intamba mu rugamba? So ubwa mbere kundi umurundi kandi n'ijambo ry'Imana tubiya gukunda igihugu. So hari abantu batabitahura ariko kwande wanje ndabitahura ko gukunda igihugu cyanje Imana shizemwo cinco kintu cyambere kwanza ntegerezwa kwerekana ko nkunda igihugu hamana message ntanga ndazi ko barundi bashobora kuyakira neza ugebona ko Burundi ndabwitayeho cyane. Yes, indirimbo yawe y'intambara umugambo nibaza ko izoshobora kubafasha bari muri kane. Bavuze ko ufite indirimbo yitwa Umudiho Music bihuriye na gospel. So iyi ndirimbo titre no Umudiho Music ariko hofreose ni Umudiho Music ivyaremwe bishamuze dutambe music. Yempamagara ivyaremwe bishabiza gutamba Umudiho Music. Yes, hariho ikibazo abantu babanzi sibaza abarivyo gospel basigaye bamaze imisi bakora amatitre atari cyane ku bintu vy'Imana ko umuntu ayira adashoka abona ko ari ivy'Imana. Why muri ko murahindura amatitre? So nibaza ko suguhindura amatitre biravana no kuntu wicaye afite n'igihe turimo turabona iyo abantu bariko baraje. So nico gituma nanditse Umudiho Music kabiyo hofre ndisiyo neza yuko umuntu aca yibaza kwikana cyane kiri ndani kugira kimenye. Costa reka tugushimira cyane ko waduhaye akanya muri Bujahit. Yes, nani ndabashimiye cyane gose. Imana yabayitagire. Amen.